Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumonge, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.
gitabo cy'urubuga cyabane cyangwa kiri akarongo ka 34 n'Imana yabwiye urushano cy'abanzi biza bikomezo cy'ubwiyo ubiriza Israeli umukambani yacu niwe musamuka urakuneye mukama n'umutima wawe wose n'umushaka wose n'ububasha bwawe bwose bizamuka cy'amategeko akano kigabane cya gatandatu akano ka gatanu ahandi naho nguko umukama avuze n'uwambere n'abanyuma uretse jewe nta yindi mana iriho bizamuka twaziza kigabane cya 44 akarongo ka gatandatu icyo ry'abahanuzi bashaka ab'Abisirayeli batokwibagirwa ibigirwamana byahinduwe n'abantu ngo bagende babipfukamira babisenga kandi babizi Imana ushobora byose yabagishije ubujako mu isi. Uyu munsi ibigirwamana abantu bihutira mbere bakabimukisha Imana biri ubwoko bwinshi. Hari amafaranga, amarongo ashobora kubaza mu mutima no kureza ubwenge umuntu ugasanga nta kindi na kimwe yibanga. Hari n'inzira n'icyubahiro abantu barwanira bakabiteranya n'icyamurundo mwumvise mu isomo rya mbere ingene Sawuli yahirwa mu Dawudi rwa Mwiki iyakabaye gatanu umuhungu wa Sawuli yagiye hagati agahanura se wiwe ibara ryari kuba hari abantu bagira Imana cyangwa Imana bakibagira ko twese dufise amano hamwe n'amaherezo hamwe kuko twaremwe Imana nayo ikaduhamagarira gusangira ubuzima nayo. Reka mbere n'ibintu byose tubona kuri iyi si Imana niyo yaremye kandi aha n'ububasha umuntu bwo kubitunganya neza ngo bikore ku neza yiwe ku neza y'abantu bose kandi abikoreshe yubaha umuremyi wiwe. Dufatiye kuri iri jambo twumvise muri inkuru nziza aho tubona Yesu agenzura ibisagara n'ibibanda abantu bakava mu mihingo yose baza kumwumviriza nabo bagakiza abarwayi akirukana imitima mu Mana bose bakamutangarira batangarira ibyaha bikiravuga. Amaze kwakira bose baza bamugana akabigisha umwanya muremure nawe nyine yarafata umwanya akaja yiherereye gusenga ngo nawe bakwigishe kugenzura Imana kuvyizi kugira kuvyizi kore igihugu cayo mbere iciye kuri twebwe yashiritse kutibera indongozi ngo nimuhave dukwiye
tubakuzimishe kugabanisha gatandatu akaruhuko k'umuhanda. Umwanditsi w'Izaburi nawe akongera ko ati ufise iminwe iz'icyaha n'umutima udacyoye atereketse umutima utaryamvura kandi akayirinda kubesha uwo ntibashobora guhagarara imbere y'umukama. Tubisanga mu Izaburi 24 akaruhuko ka 4. Yesu nawe aratubwira ngo ubwami bw'Imana n'ubutungane bwabwo ibindi Imana izabisimbure. Tugenda tugana yambura akazihoza igihugu gishaka gushyira iterambere ryuzuye ku bana bacu bose. Hari imyifato iyobozi zose muri iki gihugu cyacu zobwirizwa kwirinda no kurwanya. Nako muri iki gihe turiko turagendera ku mwaka twasozeye n'akanya ko kwirimbura ngo tubone ko turi mu ntumbero twihaye yo gushinga imizi mu Mana cyangwa no turi mu byacu gusa. Nagira ngo rero nibutse ibisata bibiri mu buzima bw'igihugu cyacu twakwihangana gutunganya neza muri uyu mwaka turiko turirinda kugira ngo dutsimbataze muri twebwe imyifato yo kubaka igihugu cyacu tukitegurira kazoza keza ku bana bacu bose. Ubwa mbere ni uko twokomeza indero y'urwaruka, niba mwigeze urundi ruteye imbere kandi mukabwiriza kugira uruhara mu kurondera iryo terambere. Ibyo nabyo biva mu nyungu ziterwa muri urwo rwaruka. Ni ukuvuga indero rurozwa ko rihinduka igihugu gishaje, ko ari iy'akarorera kandi kubaka bitari ubumenyi n'imyifato bimufasha gushyira mu bigero kwiyumvamo Uburundi n'Abarundi kandi tukazishinga no kurondera neza n'iterambere rya bose. Ibyo nabyo bisaba abigisha bakwiye kandi bitwararika urugero rw'aho bashinzwe, bigasaba inyubako n'ibikoresho bikwiye mu mashuri. Nawe ataragikozwe n'ibyabo waturuhuka kuko tubona abigisha bagabanuka, inyubako n'ibikoresho bisaza, n'ibisanurwe bimwe n'ibisanurwe cyangwa ngo bisubirizwe. Niho mutumira abajejwe abarezi n'ababyeyi kwitwarira kuruta iyo y'abana n'urwaruka. Kiragoreho ni igikorwa kituraba twebwe twese. Ingeso z'ubunebwe
niho n'imigambi tugira nizo turangura tuzobona ko hari abo tuzobisigarana tuzobiraga bakabirangura natwe umutekano. Icya kabiri mfatira Mukama ashaka ko tugendera ingingo tuba abanyengingo muri iki gihugu cyacu. Hari benshi bibogera ubutungane, umuntu akibaza ati none bazokwinonora gushika ryari? Mboneko gutera akamo ubu wese muri twebwe turaha, kuko ni twebwe nyene tubifise ku rutare. Twese twambaranye guharanira kuri ubutungane, ariko ni twebwe nyene usanga turi muri ibi bibiri n'ababuranwa n'ababurana, abarenganya n'abarenganywa, abapfumbatisha n'abapfumbatishwa, abadororeza n'abadororezwa, abiba n'abibwa, begaga bemwe, abisha n'abishwa. Twokwikebuka ngo tumenye ko twamaze gushinga ntawe kuri aho turi no mu byo dukora, tukagenda amabwiriza y'Imana n'abasangiye umuryango. Duhamagarira gufashanya, gushigikirana no kutabarana, kuburanira imfubyi n'abapfakazi, kuvugira abatagira icyo bavugira. Namwe basaba inzego z'ubutungane n'iz'inyamiramabi gukorana ububanguzi igikorwa cyo kubahiriza amategeko no kurenganura abarenganijwe. Sozere ndabibutsa n'abakristu n'abantu bashinzwe amabanga yo kurongora abandi, icyo nyigisho ndangabana ya Kiliziya Gatolika igusaba gushingirako mu kubaka isi n'umubano ubereye umuntu. Umuntu yaremanywe agashusho k'Imana. Hari inkingi zitatu zo gufatirako, arizo ukuri, umwidegemvyo n'ubutungane. Igihe cyo kuba imvugakuri no kuba mukuri mu migenderanire y'abantu n'abandi, mu gutanga inkuru, mu kumenyesha amakuru, niyo yoturanga. Bwa kabiri, kwidegereza mu byo umuntu wese afite uburenganzira, kuko umuntu yaremanywe agashusho k'Imana ahamagariwe kubaho mu iteka rimukwiriye bijyana n'uwo mwidegenzo, atamuhabwa n'abantu, ariko ntawe n'Imana yamuremye, ariko kandi akamenya ko abazwa izakora, abikoze neza akabishimirwa, akabikoze
kuri ntungane kugenda mu ntungane Imana irahabwa icyubahiro n'inazwa biyikwiye umuntu nawe agahabwa ibyo abikuriwe kubw'iteka ryiwe ry'umuntu. Turazi yuko n'amahoro twifuza, amahoro turondera, amahoro twasigaza mu mugana ari icyamwa cy'ubutungane. Ubutungane nibwo bubyara amahoro. Aho umuntu wese yokwiyumvira kandi agatanga umuganda wiwe mu kubaka igihugu cyacu cy'amavukiro ashingiye kuri ubwo butungane bushobora kuzana amahoro kandi bukanabishikana kuri rya terambere twifuza tukarishikira turi kumwe twese duhimbawe no gukengurira Imana itwaba hafi kandi ishishikariye yezagira ibikorwa by'amaboko yacu yezagira Uburundi n'Abarundi aho bari hose bizajyana na Mana na Mutima Mweranda. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.